bwa mbere ndamutse mubonana namusabye yuko yoza ahomba ntiyabyemera amwishyura inyishu tujye tusanzwe menyereye gutemberera abahungu iwabo sinari ndamuriheje aho nari ndamubwiye gusa ibyo waramwiformye gusa ibiri mu mutima wawe yego numva muri uwo mwanya rero muri jewe tumaze guhura amajambo yambwira ikiyago twagiranira narumva vraiment ko ari amahoro mu mutima wanje karite mbona afise muri we urashobora kubukondana n'umuntu ukabona ari mwiza abandi bakabakubwira ko ari mubi urumva ko mutabana mutahura kumwe Imana yampaye ico nkeneye rero kandi Imana iguha ico ukeneye nta mubabaro iheza ngo ikivangemwo cambere nungutse n'umunezero haje abantu bakunda kuvuga ngo wiwawe ni wabubona uzomumenya kandi ndamukunda byumva manishimye cyane biraryoshe kumva nibaza ko n'abandi bavyo ndakunda birushirije hari abacitse intege kubw'urukundo inkundo ubwo ruba rukundo rutarigo icambere no ko nyene urukundo nkuko babivuga ntirubaho ryari. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba natewe iteka cyane ryo kugendera urugo rwiza, natewe iteka ryo kugendera ubugeni bwiza bw'umukunzi wacu Christian Niyonshuti, umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana n'umufasoni wiwe, nishimwe Modestine basanzwe arabaririmbyi bose mpimbazamana. Twarabonye ingene mukunda urukundo abakunzi ba BI barakunda urukundo hama uno musi twashaka kugendera bano bantu twari dufite ubutumire bwabo nagomba ndabaha ikaze babanze baturamukiriza abantu bacu n'abantu babo kugira dushaka kuganira. Coucou tout le monde, mumeze neza. Christian Niyonshuti. Hello murakomeye ndavyize ni Modestine nishimwe. Yego murakoze cyane murasa neza muraberewe. Hanyuma Christian uri hano none kumenga uri lost ndi ngaha nyene imisi myinshi kuri BI twari tumaze igihe tutariko turakorana. Uno musi rero bahejeje gukora ubukwe bahejeje gukora ubugeni shaka rero mutubwire gatoya mumva gute mumerewe gute kumenga nyene murarushe ndabizi ko murushe mugabo ese nyene yo gutaruha imbere y'abantu bacu mu batera intege ntibahave bavuga ati bya bintu reka bwa bundi biraruhisha. Oya biraryoshe gose kandi muri buno buzima ikintu ciza cyose kirakenera sacrifice kirakenera kwemera ubwo buruhe nyene kugira ngo ushike ku kintu ciza. Ego okay nawe ka Madame Modestine niko ndabitahura ikintu cyose gisaba ikiguzi na kintu na kimwe umuntu azoshika ko ategeze ikiguzi hama kandi n'umwana kugira ashobore kumenya gutambuka biramusaba kagira effort yo kwavura. Yego murakoze wewe ni ryambere tukwakiriye kuri micro za BI TV mugabo simaba ndagusubiza inyuma muri byose ndakubwire duhere ku ntango mugabo shaka kumenya histoire yanyu. Christian igihe duherukana kuvugana sinzi ko yoba ari watabivuga canke iki umenga iyi projet ntiyari irimo ariko mbona umenga byaranyarutse cyane bivanye n'igihe twaheruka gukorana yarakiri mu mashuri era tugiye tubona mariage nagiye mbona invitation urashaka kutubwira none ga Christian byagenze gute mugire aga témoignage mutubwire ingene mwahuye hajya wahora umubona byari bimeze gute. Okay ndumva undungitse kandi muri histoire y'urugendo rw'urukundo rwacu na Modestine kimwe coco nuko kumukunda n'umuhamagaro w'Imana kumukunda nasanze arico kimwe mu bintu Imana yandemeye tukabana nk'umugore n'umugabo nkamukunda nkuzi ko ariko arakorera Imana biciye mu kumukunda ico ndamukorera nkakimukorera nzi ko Imana izobimpembera mwijuru rero namukore kugira ngo tuyishike ko hatangwa urukundo nkuko abandi bantu bose bigenda ariko imbere yiwe hari igihe umuntu aba acirondeza ataramenya ati mbega umugore wa uwukuri nzobana nawe ninde atabona iyo biva atabona iyo bica icyo gihe kirabaho ariko igihe kimwe Imana yarampuje nawe
hagiye abantu bakunda kuvuga ngo uwiwawe niwamubona uzomumenya. Nshaka rero umbwira ingene wamumenye, genre petit résumé ingene byagenze, mwahuriye he? Nari nsanzwe ndirimbana nawe mu mugwi witwa Together as one artist. Nsanzwe ndirimbana na Modestine mugabo ntabwo nari nzi ko bizovamwe akaba umugore wanje habe namwe. Ntabyo nibaza. Nta na projet iyo yaza, ariko hari igihe numvise muri jewe bigira uburemerezi kumusaba umubonano, nkumva bigize uburemerezi bunini. Umubonano amaze kuwumpa wo kubonana nawe, kwicarana nawe, wowe yibaza ko ngira ngo nobangira ndamusabe turirimbane cyangwa dukorane igikorwa runaka ru Kristo. Mugabo je narumva nyine Imana impamagarira kumusaba umubonano. Muri uko kumusaba umubonano nkumva menga nyine mpaye umubonano kuganira, muga sinumva icyo ndamuganiriza ko exactement. Ariko rero igihe kimwe niho yashoboye kumpa umubonano, ndumva Imana impamagarira kumuganiza ku bintu bibiri. Cyambere namubajije ambwira ikintu camubabaje muri kahise cyane gose, camubabaje ikindi ambwira camunezereje cyane gose gusumba ibindi. Narabimbwiye hama rero numvise Imana impamagarira kumubwira aya majambo abiri. Kuri ibyo mugiye byakubabaje, ndasaba Imana izamfashe kubera umunezero gufuta ayo marira. Kuri ibyo byakunezereje nawe, ndasaba Imana izamfashe kuguha umunezero urengeye wowe wibaza ko ari wowe wanyuma waronka. Aho ari mwari muri aho mwari muri bwa mbere ndamusaba umubonano, namusabye yuko yoza ahomba, ntiyabyemera. Amwishyura inyishu tujye tumenyereye gutemberera abahungu iwabo. Nubwo yaranyankiye kandi ata intention mbi mfise, mugabo narumvise nayo binose quelque part ndavuga nti iyo vraiment ni valeur ajoutée, ni ikintu kuba uwo mwigeme ushaka ukunda atabatemberera abasore canke numva nusimenga ni qualité. Tunakanota quelque part rero amwe mubonano twicaye ahantu hari jardin donc haboneka umuntu wese ashobora guca. Niho rero namubwira ayo majambo rero yaragize uburemere. Sinari ndamurihejaho, aho nari ndamubwiye gusa ibyo waramwinformye gusa iri mu mutima wawe. Ego numva muri uwo mwanya twandana tuba abagenzi tuza turajana muri sport. Nzibuka ko hari n'igihe twashobora kuja muri sport mugabo tukaba tutayikoze cyangwa tuyikoze mugabo tugaprofita tugasengera hamwe. Rero ubuzima bwo kwiyumvanamo no kunywana butangura kubuza, ngo umuntu mujana muri sport muhitana namuvuye kubuzi canke muherekezanya canke ubazanya wafunguye canke iki. Dutangura rero kwitana aba prince n'aba princess tutarabibwirana, mugabo niho munyuma twavuze ati oya twikubita agashi tubaza Imana, none Imana ishaka ko tubiki muri make. Okay, reka avant kubandanya gato mbaze Modestine areke kuba ari wenyine ntariko ndamubaza nawe agire ico atubwiye. Modestine, igihe Christian yakubwira ayo majambo nibaza ko umwigeme kugira rinde umwigeme arigeze mu bigero ahura n'abantu benshi, arishwa n'abantu benshi, wewe biyihe kariti wamubonamwo Christian yatumye uvuga uti je no mwakorda uwo mwanya kugira ngo mushobore kuvugana? Fete ikintu novuga kubera yuko mwumvise yuko ari we yaje ku Imana yahishuriwe akaza kundondera. Sinari bwamumenye, sinari bwamenye, ariko ko byagenze kose jewe tumaze guhura, twahuye inyuma y'isengesho nakoze, ndavuga ati Imana birangora kubona jewe mw'isi yose nzima noshobora kumenya umuntu tuzobana. Ati mugabo ndakubwira yuko ntazosubira kuza ndagusaba umugabo, ndabikumenyesheje, ariko gusa ndagushimiye ko ahari kandi ko wamumpaye. Merci n'ukuri sinzosubira kuza kukugora, ndazi ko wabikoze. Merci. Rero muri jewe tumaze guhura, amajambo yambwira, ikiyago twagiranira, narumva vraiment ko ari amahoro mu mutima wanje. Nkumva ko umutima unyemeza ko atahandi noronderera ari ku mushinga ntahe wanje. Karite umubona ukunda gusumba ibindi canke ushobora kuvuga uti ndishimira ko bamvise umugabo afise karite nk'eniye? Karite mbona afise muri we ni Kristo. Ni Kristo yuzuye muri we, kandi arafise urukundo.
hama ari n'umunyabwenge hama arakundana cyane aritwararika abandi n'umugisha muri make. Hama Christian umuntu wese iyo ari mu rugendo atanga urwo rugendo hariho gukunda hariho gutegura kugira urugo kuko nibaza ko ushobora gukunda mugabo ukavuga uti peut-être haracariho umwanya sinde nka kujya wari uri kurabivuga ndacarindiriye wo kuri wewe nayahe n'izihe ntambamye wagiye uragira canke ni ukavuga uti je vraiment byarahazwe kunshi intege ku buryo nari guhava ntabikora uyu mwaka mubibonye canke ndabivamo challenge wahuye nazo? Okay, challenge umuntu ahura nazo ntizibura. Iya mbere ni kudatahurwa. Bisanzwe igihe cyose umuntu afise vision ariho sacrifice runaka agira ubwo hari n'igihe yisanga kuri etape akenera n'abandi bantu bamusegura amaboko canke bamutahura. Rimwe na rimwe habarabaho kudatahurwa. Iyo batagutahuye bategeza kugutahura iyo bari challenge ikomeye. Nk'akarorero sindabitahura neza. Sinibaza ko byoroshe kubitahura ariko wambajije ndakubwira intambamyi. Iyo ni intambamyi. Izindi ntambamyi nazo novuga ko nuko ibintu byose umuntu abasha gushikako haba ari gikenewe. Hari bikenera uburyo, hari bikenera umwanya, kurindira umwanya, hari bikenera abagushikira, hari bikenera ibintu bitandukanye. Mugabe iciza igihari nuko muri byose solution ya Marie Kristo. Yes, Imana. Ego ndavyemera neza kandi ndemezanya nawe ko tuzi neza kwitonza muri binoze turashaka kuca twibaza tuti muri ivyo byose bishobora kuba biguhanga ko umupfasoni Imana yari yamuguhaye yarahari quelque part kubera kutari kurindira ukavuga uti okay ibyo bintu by'intambamye byose reka mbanze ndondere nkwizibi hanyuma bigire ndikombaza bivanye n'ivyo wari uri kuravuga byo kudatahurwa byose bivanye n'ibigora n'uburyo kubera iki. Oya, fete side ubudatahurwamwo si iby'uburyo. Oya, ahubwo ni kutabona ibintu nk'uko bubibona. Urashobora gukundana n'umuntu ukabona ari mwiza abandi bakabakubwira ko ari mubi. Urumva ko mutabagutahura kumwe. Urumva ko batabagutahura. Bon, urashobora kubona ko uyu ari bagukwiriye ubundi akakubwira ngo si bagukwiriye. Urumva yuko mutamutahura kumwe ataba bariko baragutahura. Urashobora kubona yuko yubaha yitonda mugabo ubundi akagubira ibindi. Tonko niko gutahura ko kudatahura kutabona bimwe n'ibyo ubona kandi ibyo amakuple yose araca muri ibyo kumva umuntu ariko arakudecourage ku muntu runaka. Ariko uravyumva izo ntambamye rero zirabaho. Okay. Nico gituma utari wabitahuye ubucu bitahuye. Yego ndabitahuye. Shaka kubaza umuntu wese yataragira umuntu mu buzima bwiwe canke kiwama wumva umenga hari ikintu kibuze wumva umenga hariho akantu gahaze. Shaka rero kumbwira kuva mumenyanye reka mpere kuri Modestine ko atari warashotse kuvuga kuva mumenyanye na Christian nikihe kintu umaze kuvaho gushika nikihe kintu wungutse par quoi uyu munsi imbere y'Imana n'abantu n'amategeko ano mushinga ntahe wawe nikihe kintu uvuga uti jewe vraiment depuis ko namenye Christian yatubwiye muri mariage ko mumaranye umwaka siko wavuze ka Christian mu mwaka mumaranye nawe mariage ci nihuta biraba nikihe kintu uvuga uti narungutse? Ego murakoze. Ikintu ca mbere nungutse umunezero kuko nari numva ko Imana yumvise gusenga kwanje kuko nayibwiye yuko Paulo mu message ndayibwira ico nkeneye ariko yoyo nizi ico nkeneye. Imana yampaye ico nkeneye rero kandi Imana iguha ico ukeneye nta mubabaro ihezanga ikivangemwo. Ca mbere nungutse n'umunezero. Ica kabiri nungutse ni stabilité, donc kumva uri stable utakijuragirika ngo uje mu bandi bahungu utakigira gute utakikekeranya ngo uwanje n'uwahe umva ko uba stable. Hama ica gatatu nungutse umugabo wanje aransengera nk'akarorero turi kwifotoza muri mariage nafashwe n'indwara hama aransengera ndakira. Nafashwe imiti biki mugaransengera ndakira.
rero umugabo wanje ku Imana igitangaza kandi ndamukunda byumva Imana ishimwe cyane biraryoshe kumva nibaza ko n'abandi bavyo ndagukunda birushirije Okay, Christian nawe ni kiki wishimira uvuga ati je vraiment depuis ko namumenye Modestine hariho ubuzima bwanje bwarahindutse muri iyi bon ni byinshi byahindutse ijambere bibiri bivuga ngo babiri barutumwe donc hariho uko nari meza ariko ubona hari byiyongereye icya kabiri arafise umugisha ku ruhande rwiwiwe umeteranye n'uwanje wonda wunguka uravyumva icya gatatu narungutse umunezero nkuko nawe bivuze ndamubonye gusa umenga nagashurwa Imana yampaye menga urumva nubwo ko nokaguma najya mu nkaguma ndakaraba ndoguma nzuye umunezero ndamukunda ndamunezerewe rwose urumva icari kibuze narakironse kugira ngo nkwire usanzwe nari gipanda ubu rero umuntu akwiye kubera nateranye nawe Imana ishimwe cyane musanzwe muri abaririmbyi mp'imbazamana twitege ko mugiye kuririmba ubunye mugiye gukora ibikorwa muzokorera hamwe gusa canke umwe wese azobandanya kujya ahora abandanya bizogenda gute hari ibikorwa tuzokorera hamwe ariko kandi arafise umuhamagaro imihamagaro Imana yamushizemwo ibyo nzomushigikira mu by'Imana izomuhamagaye gukora wenyene nanje azomushigikira mu by'Imana izomuhamagaye gukora jenyene kuvuga behind success yiwe nzoba ndi nyuma behind success yaje azoba ari nyuma hama kuri success ya twese tuzokolabora nuko muri make okay behind baguma batubwira turacerewe mumbabarire mbafise ibintu byinshi shaka kubaza inkuru z'urukundo ntizigera zihera hamwe hari episode ya kabiri ego gusa avuga ko turangiza nkuno munsi hari abantu benshi uno munsi peut-être ashobora kugwa kuri kino kiganiro par hasard kino croit plus en amour sivyo yiyumvira ngo birabishe yiyumvira ngo nta ruko rwiza rukibaho nta kintu na kimwe mugiye gutangurana navyo namwebwe ntimurarubamwo mugabo twizira neza ko mwizera Imana ko Imana izobibafasha nshaka duhere kuri madame Dame d'abord agire ijambo abwiye abafasoni canke abafasoni bari mu rugo canke abagabo ego hanyuma tugire ico ubabwiye hama na Christian agire ico ababwira co turangiza murakoze cyane je ico no babwira nabahanura no gutekana no kubaha Imana no kubana n'Imana kuko niyizi iyikujana hanyuma ntube desi kuko wijanye uraba desi uracika intege ukanagwara n'umutima kubera abahungu umuhungu ntashobora kuguha amahoro atari Imana yaguhaye Imana yaguhaye no mu kuguha ikikubereye iyamucishamo we yakuremeye okay rero nico gituma rero donc hariho abacitse intege kubw'urukundo inkundo ubwo ruba rukundo rutarigo umugisha Imana itanga nta depression umugisha Imana itanga nta ngwara nta hypertension iki Imana iguhaye ikintu ciza kandi eternel kidahera uzonezererwa ubuzima bwawe bwose nisho gutuma nohanura abigeme canke nk'abasore ukazobona ubishoboye uze wirongore mubu ukabona utabishoboye uzureka Imana ukoriyante Imana yoriyanta neza yego urakoze cyane Imana iguhezagire nawe gashitse ico ndakivuga ko amajambo makenya icambere no ko nyene urukundo nkuko babivuga ntirubaho ryari ntirubaho iyo Kristo atarurimo ariko iyo Yesu Kristo arurimo kuko Yesu Kristo niwe rukundo kandi niwe mu expert mu gukunda iyo birimo umuntu arashobora kumenya gukunda haba umugabo cyangwa umugore ni ingabire iva ku Mana ingabire nayo ntushobora guhereza kado umuntu uzi ko azoyonona hari ukuntu utegezwa kuba umeze kugira ngo umuntu abone ko merita kuhabwa kado nk'umuntu ushobora kuba umwana wawe wiga kwavura ngo papa wawe ngo ashaka ngo aguhereza imodoka ngo kaduha imodoka kandi utaramenya no kugendesha amaguru rero hari aho igihe ubona ati naka yakuze arakwiriye kuko Imana ntiduhereza ivyo tukeneye gusa iduha n'ivyo dukwiriye ntiduhereza ce que nous voulons iduhereza ce qui est juste ce qu'il nous faut voilà rero hari igihe Imana irindira ko ukura kugira ngo iguhe namenyo ntitwayavuganye mugabe igihe cyayo cyo kuyatunga kigeze yaraje abatararonka ntibaragera sikuvuga ko ataragera barashobora kuba bageze mu myaka mugabo muri maturité cyangwa muri sagesse cyangwa mu kumvira Imana uko Imana ibashaka
bikaba bitarabona. Imana yatanze umufasha bakwiranye. Nimba ukeneye umugore asenga cyangwa umugabo asenga, ba usenga kuko we nimba udasenga Imana ikaguha ubusenga. Imana ntabwo izo biguhaye umugore mukwiranye, izo biguhaye wowe mudakwiranye. Nimba uvangavanga abahungu cyangwa abakobwa ugaca ushaka umugore ngo umwe cyangwa umugabo umwe ngo agukunda uri wenyine, ivyo Imana ntishobora kubigwa kuko biguhaye wowe mudakwiranye. Orke Imana itanga abo mukwiranye. Murakoze. Eko, murakoze cyane mwese mwadutije umwanya wanyu. Tuzoronka umwanya wiyaguye, tuzomusanga, tuzobagendera canke nabo bazotugendera kugira ngo dushobore kubandanya kino kiyago. Imana ibahezagire, ihezagire urugo rwanyu, muze mugire umugisha utagabanije, muvangirwe imbuto zose, muvyare muheke. Amen. Eko, murakoze cyane. Umukama Imana bane namwe, abe muvyanye no mubanyi.